horana umukama. Inkuru nziza ya Yezu kristu nk'uko yanditse Matayo. Muri irya minsi Yezu yavuye mu bugarire aja ku ruzi Yorodani kwa Yohani ngo abatizwe nawe. Yamara Yohani aramwankira amubwira ati, ni jewe nkeneye kubatizwa nawe, none uje wanje? Yezu nawe aramwishura ati, ububire kuko nkako birabereye ko dukurikiza ingingo ukwiri. Nuko rero Yohani arabimwemerera. Yezu amaze kubatizwa acarava mu mazi. Niho rero ijuru ryiyugurura, akabona mutima w'Imana yururuka nk'inuma amuzako. Ijwi rica rirasirana mu ijuru rivuga riti, ubu ni umwananje nkunda cyane, muri we nahasanze ibimpimbara byose. Iri ni ijambo ry'umukama. Uyu munsi tuje guhimbaza umunsi mukuru w'ibatisimu ya Yezu kristu, kandi kabe n'akaryo gusozera iminsi ya Noeli. Mugabo tubandanya muri kakanyamuneza nyene ko Imana yemeye kubana natwe ubutakituvirira. Turafise Imana yacu iguma itwitwararika, ituyagira uko bukeye uko bwije. Uyu munsi turumvise Zaburi idufasha gutegera ivyimirije mu nyuma. Izaburi ya 29 ivuga iti, umukama azohezagira igihugu ciwe agiha amahoro. Umukama azohezagira igihugu ciwe agihe amahoro. Biraberewe koko kumva aya majambo y'amahoro n'umuhezagiro mu gihe cyo guhimbaza ibatisimu y'umukama, kuko amahoro nyayo n'umuhezagiro wuzuye ntahandi tubikura mu kwemera kubatizwa, tukemera kugendana na Yezu ubuzima bwacu. Umuntu yemeye ivyo agira amahoro akwiye, agendana imihezagiro. Turabere ibatisimu uyu munsi duhimbaza mu mice itatu. Ubwa mbere turaba ububasha bw'ibatisimu Yohani yatanze, mbere ahubwo yatanga. Hanyuma bwa kabiri twibaze iyo batisimu Yezu yaronse ico ashaka gushikako. Hanyuma bwa gatatu natwe bitwirabe turabe ibatisimu yacu, ibatisimu turonka ingene igenzite. Ubwa mbere rero Yohani Batista turazi yuko yaje nk'integuza, yaje gato imbere y'ivuka rya Yezu. Hanyuma barakurana, naho batari mu ntara zimwe barakurana. Hanyuma uyu Yohani uko ibitabo vyerana bimutubwira, yaranzwe cyane cyane n'ibintu bibiri. Ngo yaranzwe n'ijwi risemerera mu gahinga kugira ngo abantu bikangure. Yarasemerera kugira ngo abantu bikangure, bigarure. Ariko kandi yararanzwe cyane cyane muri biduhimbaza uyu munsi, yararanzwe no kubatiza kugira ngo umutima w'Abanyisirayeli ugaruke ku Mana, bitegure kuzokwakira
bahimbaye Imana kuzokwakira Mesiya bagororotse. Turazi umuhanuzi Izaya ingene yabuye amajambo Yohani yakoresha. Izaya turazi ko yaranguye ubutumwa bwiwe imbere cyane yivuka ry'aba babiri, Yohani Batista na Yezu. Ivyo yabuye rero Izaya wamenga rikavuga ubutumwa bwa Yohani, ahandi naho ukamengwa avuga Yezu wenyene ubwiwe. Nico tuma twumvise mu ijambo adushikirije ivy'Imana yipfuriza abanyisirayeli, yarabuye iri jambo twumvise mu gisomwa ca mbere ati, umusavyi wanje namushungururiye ko umutima wanje ngo agende gushikiriza ingingo, ukuri abantu, amakungu, ngo aboneshereze isi kugira ngo izobone umukiza, urukiza rwayo. None rero Yohani yagiye mu gahinga agasemera kugira ngo abantu bahinduke, bitegurire umuzo wa Yezu, mugabo akongera akabatiza. Yabatiza mu ruzi ruzwi, mu ruzi Yorodani, mbere ngo abantu bakamuhurumbira bakaza ari benshi, kuko ico iyo batisimu yashaka cari gikomeye, abantu bari bagikeneye. Bagaca rero bamuhurumbira, mbere bakamwitiranya nuko yoba ari we mukiza yemerewe isi. Kubera abantu bashwa baduka baza ari benshi, bakamusanga iyo ari kubatizwa bagira ati, nuyo nta wundi. Twavyumvise muri inkuru nziza ya Matayo. Mugabo Yohani yarabakuye amakenga ati, sindiwe. Ati, jewe kuko mbatiza mu mazi gusa. Ati, uwugiraze umwe mwari murindiriye imyaka myinshi azobatiza muri mutima mweranda no mu muriro. Bica bisigura ko Yezu ntigeze abatiza mu mazi. None ko ivyo yarashoboye, Yohani Batista yararanguye umugirwa wo kubatiza Yezu mu mazi. Mbere turavyumvise ko yabanje gusuha, aragira ubwoba, amera nk'uwanka, kubera atabubasha yabona mufiseko. We yaramuzi, yaramuhishuriwe n'Imana, kuko uwo Yezu yaraje kubatizwa nta kwigarura yarakeneye, nta kwircyoroza yarakeneye, kwisukuza yarakeneye, ariko Yohani yaramubatije. Twibaza rero bwa kabiri, none iyo batisimu ya Yezu yari imaze iki? Iyo batisimu yayironse kuko yagomba guheza imigirwa yose yaranga abo bantu yarajemwo. Bisavyerekana kandi icubahiro Yezu yazananye ku muntu, naho turi bantamagara aratwegera agakora ivyo dukora kiretse igicumuro. Kandi noneho iyo batisimu Yezu yaronse, yaciye ibintango y'ubutumwa bwo kuzohezagira isi no kuyiha amahoro, nk'uko tuvyumvise muri iri Zaburi ya 29. Amahoro nyayo. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naco ngo kuvaho Yezu abatirijwe, ngo yaciye atangura urugendo, aca mu mihana hose akora ineza, amashetani akamuhunga, abakoze ko bagakira. Nimwibuke yuko
amaze kubatizwa Yezu yaciye ava hasi aja mu gahinga aja guhangana na shetani. Shetani yari yiziziye umuntu, ngubwo ubutumwa bwari muzanye. Yapfuye kuronka ibatisimu, yapfuye kuronka ingoga za mutima mweranda, yaciye atangura aja ku kivi kugira ngo amashetani atuzwe. Hari ikintu cerekana ko naho yabatijwe mu mazi na Yohani, hari ikintu yaronse abandi bataronka. Mwumvise ko benshi bahurumbira Yohani ngo babatizwe, mugabo Yezu yararonse ikintu abandi batari bwaronke. Bica vyerekana ko Yohani Batista bwa bundi yari cabona gusa, yaraje kurangura ivy'Imana igomba kuri uwo muntu aje kubatizwa. Kuri ivyo bintu bigire bibe, ngo yarasizwe amavuta, asigwa na mutima mweranda, ngo ijuru riruguruka, havayo rero ijwi rimenyesha kamere yiwe, rimenyesha kamere y'uwagira batizwe, ari we Yezu. Nukuvuga yuko Imana yaciye ivuga ivyerekeye uyo Yezu iti, uyu ni umwananje nkunda cyane, muri we nahasanze ibimpimbara byose. Uyu ni umwananje nkunda cyane, ntimumwihendeko, ntimwibaze ngo nabo mwamye mubatiza mugize iminsi mubatiza. Uyu ni umwananje arimwo bimwe binezera Imana byose. Imana mumva ko yari yimanukiye kuvuga ubucuti buri hagati ya Data na Mwana na mutima mweranda. Uyo rero abatijwe mu migenzo y'abantu yarajemwo yari Imana. Nico bisigura ko yiyiziye kwifatanya muri ivyo birori. No kuvuga ko uwo abatijwe atari umuntu asanzwe, n'umuntu mugabo ni Imana. Imana yije kuyifatanya n'abantu. Guki batisimu ya kera yari ihagaze. Yezu amaze kubatizwa, ibatisimu ya kera yari ihagaze, kuko haje agakura yerekana yuko Imana ije kuba muri twebwe. Nico gituma mbere ibatisimu Yezu yaronse itangura igihe gishasha, itangura igihe gishasha gushikaho abantu tuzotegera ko iryo batisimu yiwe yabura iyo azoronka ku musaraba agira asubire mu ijuru. Aha ntitugiye mu vyo umugigwa wagenze wose, ariko ngo yarururutse mu mazi ya Yorodani, hanyuma aravayo araduga. Cari ikimenyetso c'urufu n'izuka vyiwe, gutyo akababuye ya Pasika, akababuye ya batisimu yo mu muriro no mu maraso, imwe dutegera ku munsi muri ya minsi 3 ya Pasika. Muribuka yuko yabwiye abigishwa biwe, cyane cyane mwe yaramubajije ati, mbega ni igihe Yezu yarashatse kumwereka ingene afashe urugendo. Yezu aramubwira ati, ikarisi nzonywa uzoyinywa, ati batisimu nzoronka uzoyironka. Murumva ko hari indi batisimu mu majambo make yari mu mugambi wundi, yari mu kindi yari irindiriwe. Ibatisimu nzoronka, kandi yari yarabatijwe muri Yorodani, ati batisimu nzoronka uzoyironka. Yabibwiye Petero. Bamwe basaba ibibanza. Cyari twibaza n'ikindi kibazo tuti, mbega tweho none iyo batisimu turonka ifatiye hehe turavye batisimu Yezu yaronse nimwe Yohani yatanga.
mu bisanzwe ibimenyetso ni vya bindi byo mu mazi, ariko hariho akabirya gafatiye kuyo Yezu yaronse. Turasigwa amavuta ya krisma tukifatanya gutyo na Yezu Kristu, kuko twebwe tubatizwa mu izina rya Yezu. Twararenganye ijya batisimu Yohani yatanga, imwe yaha abantu, mbere twararenganye nimwe yaha Yezu, kuko Yezu murumva ko yararindiriye iyo yindi azoronka ku musaraba, kuko yayironse kugira ngo arangure umugigwa w'abanyisirayeli. Ekleziya iraduha ibatisimu, iraduha isakaramento ry'ibatisimu, ni ukuvuga ikimenyetso kiranga ibatisimu Yezu yaronse, kandi tukaba twinjiye mu muryango w'Imana, mu muryango w'abana banezera Imana. Navuze ntiturasigwa najya amavuta, Imana ikaduhamagara ikatubwira iri jambo ryabwiwe Yezu ati uri umwananje nkunda cyane, muri wewe nasanze ibinezereza. Naho twogwa tuvyuka, naho kenshi twotirimuka kuri iyo batisimu n'urukundo Imana yatweretse, tugumana iryo teka ryo kwitwa umwana w'Imana. Twatuvukanye na Yezu Kristu, uwe mbere mfura yacu. Aya ni masakramento murazi turonka, aza mu nyuma tumaze guhamagagwa n'iyo Mana itubwira turi umwananje. Muca mumva kandi ko ibatisimu turonka ikomeye cyane, itwegereza igihagararo c'Imana no kuyaga vyoroshe n'Imana, kuko tuyumva hafi nayo ikatwumva hafi. Ahubwo mbere ibatisimu ituma tuyaga n'Imana iri muri twebwe, natwe tukaba muri yo. Mu ibatisimu mu gusozera, iyo tuvuze tuti Imana ibituvyaye, ntituba twihenze na gatoya. Imana ibituvyaye nico gituma tutokwibagira anniversaire y'ibatisimu. Irakomeye kuvuka bwa kabiri muri mutima, tukitwa abana b'Imana. Muca mumva yuko ari ivyo guhimbaza, tukavyibuka mbere gusumba ama anniversaire tugira y'amavuko yo kuvuka ubwa mbere ku bavyeyi bacu. Tubisabe kugira ngo dutegere ibatisimu Yezu yaronse, kwiduha natwe iteka rikomeye n'igihagararo cyo kuhamagagwa kuba Imana, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.